havuzwe inkuru cyane y'umupasteri cyane ni umuprofete witwa Pastr Mbolo ubona ko yari afise umupanga agira ateme urusengero rw'iwe barugize baruturiye mu bakozi b'Imana nka mwebwe ijya shusho ijya image mu vyakira gute kereza kuko ikigoye nuko abantu bose mubonanye Bibiliya cyaye mubonye bafise abantu bariko barabwira ibintu by'Imana muca mu bita abakozi b'Imana mugabo na Satani mumenye ko mu gusuka abantu b'Imana abasukije imisa n'ivy'Imana ni kudashobora kuganza ishavu. Umukozi w'Imana arashavura nk'abandi bantu mugabo kudashobora kuganza ishavu n'ikindi kintu gushikaho umukozi w'Imana atora umupanga ni kimenyetso cy'uko adashoboye kuganza ishavu yiwe na kameremere. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Summer o'clock open mic ariko dutera twinjira mu gihe cyo kuva muri sama gatoya ko sama ntirahera twifuriza abantu sama nziza bose twaje kugira ngo dushobore kuganira ku nkuru imazi imisi iri kiratambuka kuri social media zitandukanye niyo umupasteri yitwa Pastr Mbolo wo mu gihugu ca South Africa. Uwo n'umupasteri bamutira urusengero rwiwe ku mpamvu zitandukanye. Uwo mupasteri ava mu gihugu ca South Africa Pastr Mbolo bamutiriye urusengero rwiwe kuko ngo abakristo hari ivyo by'ubuvugishwa bari yabemereye mugabo ngo bitigeze bishikanwa isezerano. Maze kubona ivyo byose naraganirije APôTRE MBAYAHAGA ISIDORE ndamubaza ati cyo kimwe na Pasteur King Dieudonne ndababaza ati nkibi ku mupasteri ariko abikora South Africa afise umupanga imbere y'abanyagihugu canke ari no mu rubanza kuko ari mu rubanza muri sentare kuri mwebwe muca muvyakira gute biba bimeze gute nyaho insiguro biza biduha kuko ni ku mugabane wacu wa Afrika ivyabaye South Africa nivyo bishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi. Reka mukurikirane muwumve insiguro batanga kuri iyo nyifato twumve ko ari nziza canke ari mbi ku mukozi w'Imana Pastr Mbolo. Ni foto imaze imisi igaragara nk'indi yose ni Pastr Mbolo muri gihugu cya South Africa ubona ko ari umukozi w'Imana yarazwi cyane n'abagikora ariko afise umupanga agira atuma abantu tubona ko turi mu iherezo bikukwereka ikijya foto kuri si iherezo kuko ikigoye nuko abantu bose mubonanye Bibiliya cyaye mubonye bafise abantu bariko barabwira ibintu by'Imana muca mu bita abakozi b'Imana mugabo na Satani mumenye ko mu gusuka abantu b'Imana abasukije imisa n'ivy'Imana. Pawulo yarabivuze ati mu gihe cyanyuma na Yesu arabivuga ati hazoza mu gihe cyanyuma abantu bayobya abantu imbere bazoba bakora n'ibitangaza kugira ngo ibyo bitangaza ari byo abantu bamera nk'abakurikira bagati ubushobozi bwacu bubonye kuri uyu mugabo ko kugasanga ntibakorera Imana kuko na Satani bitangaza arabikora. Akarorero ni kwa Farawo igihe Mose ahashitse agakora igitangaza cyo kw'inkoni ihinduka inzoka abapfumu ba Farawo bakoze nabo babigize uko nyene zisha ziravyuka nazo zicika inzoka. Ivyo bitangaza ntivyo kuko igitangaza ca mbere kibaho nuko umuntu ahindurwa n'ijambo ry'Imana yumvise kuko ijambo ry'Imana niryo rija mu mutima rikumvisha umuntu ko ari umunyabyaha yamara kuvyumva kumva umutima uramenetse yose aba imbabazi. Nico gitangaza mu ijuru cyonyene bavuga ngo baranezerwa hagira imisi mikuru mugabo ugiye kuraba uri kuravuga yari witwa umukozi w'Imana bakamwitirira Imana mugabo ko kusanga atari n'uw'Imana kubera ivyo bitangaza babona akora mugabo no munsi ivyo bitangaza bariko barakora abantu benshi uzubirara bigarukira ku nyungu zabo. Ibitangaza nuko bogura V8 Imana yakoze gitangaza abantu ugasanga reka toza amafaranga abantu baburaye abantu baheranya amazu y'abandi batarariha amazu abantu batarariha minervare y'abana mugabo kubera bwa bushobozi bwa shitani bukoresha abo bantu bugahuma abantu bagacika impumyi ya bintu bakabitanga we bahagira ubuzima bwiza ariko abandi bariko barasofra. Nico gituma usanga bajya abantu kenshi uzubikurikirane uwo basengeye agwaye umutwe uzosubira kumubona bamusengera agwaye kuboko sivyo ubwo usanga mu nyuma bamusengeye agwaye ni babandi baguma bagaruka byahibazo ntibihera mugabo w'Imana ibohoye abohoka burundu kandi w'Imana ibohoye hari igihe mubohora utarinze kubona ko yadashwe yageze ibintu byo kucira urukonda n'iki umuntu akabohoka kumva ko ubuzima bwe bwuzuye buri mu Imana. Rero no munsi abantu babirabe neza
hariho ibyitwa iby'Imana atari iby'Imana. Uno munsi uje nama kandi akamaramaza cyane cyane muri ibyo bihugu bya West Africa nubwo impemu zaho ziriko zazo abantu baje kuvuka hariya bakagarukana ibyitwa amavuta y'ibitangaza ngaha. Abantu bafatisha dushe mu mabase mu isengero, umuntu w'umugore w'umuntu bakamukora impuzu ari gusa umuntu kiza ngo umukozi w'Imana akamwoza akamusiga amavuta kujya kumubebe akanamumwa kugira ngo azovyare akanamumwa ku gitsina ngo azovyare. Kandi abantu kubera iyo amvutema spirituel barogwa bakabyakira uko ari Imana iriko irabikora. Atari byo, ivyo ni byo kwirinda. Abantu nibasengere mu kuri no mu mpene, nibemere bayobogwe n'ijambo ry'Imana. Pawulo yavuze ati iminsi igiye kuba mibi, murya ijambo ryinshi ribabe muri gwiriye ariko ryuzuye n'ubwenge. Abantu benshi bagiye kubiraba rero bari mu kinyenga cy'ibyitwa mpemu yera atari byo, ariko ubwenge ugasanga mu bisanzwe basa nuko bavuze muhira bakamukanyishiriza muri frigo mugakanya ntihagire ubwenge bashiramo. Rero muri ico gihe abantu bakwiye kuraba abo bose bariko barabona ibyo biko uravuga ngo yafashe umupanga ni kamere yavyo, kamere yasokorotse kuko icyari kiyifutse zahe zijya nyungu zabijya bintu byiwe buri nyungu ziwe. Imana yaze kubisa nk'umucanwa, ubagomba kuvuga ati wabikoze rero murabona ko mutakoze ku bintu by'umukozi w'Imana. Kandi wibuke nkinzo yenye isa wa Gidiyoni Yowasi yigeze kubwira bati no ntimuje gusindira umuhungu wanje, nimba Imana zanyu zidashobora kwigwanira ngo zivune nimuzireke. Iyo Mana nimba ariyo bakosheje bagatura ingoro yayo, nimba ko atari banayituriye nibayireke yigwanire. Je ntiboza kumphungabanya ngo ce ntora umupanga ntore nko tugwana, nzi amaboko y'Imana ingena akora bijoka kirese ukubise jewe yewe jo kwankubita ikove sinoguma ngo mari misayo yihomba ngo ndakwemerera. Mugabo utushije ku nyungu z'Imana ndisure yuko Imana yonyene irafise ingene yivuna. Iyi ni kudashobora kuganza ishavu. Umukozi w'Imana arashavura nk'abandi bantu, mugabo kudashobora kuganza ishavu n'ikindi kintu. Gushikaho umukozi w'Imana atora umupanga ni kimenyetso cy'uko adashoboye kuganza ishavu yiwe na kameremere. Bibiri bivuga ngo nimwaraka nibibakoresha icaha ngo kandi izuba ntirikarenge mukiratse. Rero ivyo bijya bintu yagize narabibonye ku marezo sosio ni kimenyetso cy'uko adashoboye gukontrola ishavu yiwe. Abone bamwe bakubita abagore aba bakaja kwigisha wayi bashavuye nk'abandi bose ariko ntibaganza ishavu ryabo. Kiba ari ikibazo cyane gikomeye gose.